Ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu, ndabahaye ikaze muri kino kiganiro c'amasengesho kuri televiziyo Heritage. Ni Pst Jules HAKIZIMANA muri kumwe. Ndagomba tuganire twibukanye ubuzima bwo gusenga. Imana ishimwe. Twibukanye ubuzima bwo gusenga n'ivyagiye biva mu gusenga ku bantu batandukanye bagiye bagira uyu mwanya wo gusenga, uyu mwanya wo kubana n'Imana. Umuntu wese umubaza insobanuro yo gusenga, ndazi yuko yoyitora, yoyishobora. Turazi neza yuko twese gusenga ni uganira n'Imana. Iyo dusenga vy'ukuri tuba turiko turaganira n'Imana, tuba turiko turagaburira impwemu yacu. Imana ishimwe. Rero gusenga ni ikiganiro kiri hagati y'umuntu n'Imana. Tubwira Imana, tubwira Data umuremyi. Mwibuke yuko Bibiliya ivuga mu gitabo c'Abifilipi 4 ku murongo wa 6 aravuga ngo ivyo mugomba vyose mubimenyesha Imana mu gusenga, mu kwinginga, bifatanije no kenguruka. Imana ishimwe. Rero iyo dusenga tuba turiko turaganira na Data, tukamuganiriza ku bijanye n'ubuzima bwacu, ku bijanye n'imiryango yacu, ku bijanye n'ubuzi bwacu, ku bijanye n'igisagara cacu, ku bijanye n'igihugu cacu, ku bijanye n'ubuzima butandukanye. Kandi rero ntugomba kwirimita mu vyo ubwira Imana iyo uriko urasenga, kuko Bibiliya iravuga mu gitabo ca Petero, haravuga Petero wa mbere 5 ku murongo w'7, havuga neza ngo muyikorere amaganya yanyu yose kuko ibababara. Nimba Bibiliya ivuga ngo kuko ibababara, ni uvuga ngo ubwayo Imana ishimwe irifuza, irafise umugambi wo kutugirira neza. Rero ivyo tuyibwira yarifise muri gahunda. Imana ihabwe icubahiro. Gusenga rero ni ikintu gikomeye. Mutahure neza yuko dusenga tubwira Data ikintu cose, turayibwira mu bijanye no gushima Imana, tukayishimira ivyo iriko irakora, imirimo idasanzwe iriko irakora mu buzima bwacu, mu ruvyaro rwacu, tukanayibwira imitwaro tuyikorera amaganya yacu yose. Amaganya yawe yakorera Imana, yacu yakorera abantu kuko ubwabo bafise amaganya baremereye, bafise ibibazo bibaremereye, ariko amaganya yawe yakorera Imana. Ntute umwanya ubwira abantu, ntute umwanya uremera abantu, ariko bibwire So wo mw'ijuru. Imana ihabwe icubahiro. Rero Bibiliya iratubwira hano mu gitabo c'Ivyakozwe n'Intumwa 12, reka mpere ku murongo wa mbere. Havuga ngo maze muri ico gihe umwami Herode ata mu maboko bamwe bo mw'ishengero ngo abagire nabi. Imana ishimwe. Yicisha inkota Yakobo mwene nyina wa Yohana, maze abonye ko bihimbaye Abayuda ariyongeza afata na Petero. Hari mu minsi y'imitsima itambiye, amaze kumufata amushira mw'ibohero, amuha abasoda 16 kumurinda ari bane agira ngo, Imana ishimwe, hano ku murongo wa 4, bane agira ngo azomushikirize abantu Pasika iheze. Mumve ku murongo wa 5 ngo nuko Petero arindirwa mw'ibohero, ariko abo mw'ishengero baramusengera batakambira Imana bakobeje. Imana ihabwe icubahiro. Kino gihe Herode yafashe Petero, yafashe Yakobo ubwa mbere, aramwica. Yakobo na Petero ni inkingi zikomeye mw'ishengero, n'abantu badasanzwe, n'abarongozi b'imena. Yakobo yamufashe, yamwishe. None habona ntaco bigize Abayuda, abona ntaco bitwaye bene Data, abona ntaco bitwaye abakozi b'Imana bagenzi, abona ntaco bibatwaye, abona ko bihimbaye Abayuda. Imana ihabwe icubahiro. Maze ngo acafata yiyongeza Petero nawe amushira mw'ibohero. Umugambi nawe nyene wari wo kumwica. Ariko rero amaze gufata Petero nawe, Bibiliya iratwereka uburyo ishengero ryakangutse. Petero ryoba ryaribajije ririyumvira ati Yakobo yapfuye, burya na Petero turamubura. Nico gihe tubona rero abo mw'ishengero, abasengana na Petero, abakorana imirimo y'Imana,
ntibaha umwanya wo kurira gusa, ntibaha umwanya wo kugwana barondera abakuru, barondera abo bazinanye, barondera amakonegisiyo mu gipolisi n'ahandi, bata umwanya babaza uyu n'uriya ngo abafashe, ariko bamenya aho bakwiye gutebera, bamenya n'uwo bakwiye kubwira. Bibiri tubwira ngo abo mu ishengero, ariko abo mu ishengero baramusengera. Ni ukuvuga ngo ikibazo ca Petero bakibwira Imana Data umuremyi, ikibazo ca Petero bakibwira ushoboye gutabara adatabaje. Imana ishimwe. Turayibona uburyo marayika w'Imana yamusanze muri prison, ngo aramukoma mu rubavu maze aramurongora amutorokesha ibohero. Imana ishimwe. Isengesho rero ryagize ububasha muri kino kibazo ca Petero. Isengesho mu ishengero basengeye Petero ryaramutabaye. Bene data, gusenga biradutabara. Wowe uri mu gihe kitoroshe, mu gihe c'imbombane, mu gihe gikomereye ubuzima bwawe, gikomereye urugo rwawe, gikomereye umuryango wawe, gikomereye akazi kawe, gikomereye akarere urimwo, yacuta umwanya widoga, yacuta umwanya ubwira abantu, fata umwanya wo gusenga. Gusenga biri n'ububasha, uko tubwira uwushoboye. Imana ishimwe. Tubwira ufise ububasha ku bantu bose, tubwira uganza abahambaye bose. Gusenga rero byaragize ikimazi muri kino gihe ca Petero, kuko byaramutabaye. Muribuka no mugabo yitwa Paul na Sila, bamaze gukemeya impwemu yari mu mugore, impwemu y'indago, murazi yuko bakubiswe, barafatwa nabi, baramererwa nabi. Ayo majambo muraza kuyasanga mu Vyakozwe n'Intumwa 16. Noneho Bibiliya iranyereka yuko hageze igihe babashira mu ibohero. Paul na Sila bamaze kubashira mu ibohero, bakoze ibikorwa bibiri. Bibiliya ivuga ngo bataziriye Imana, bongera barasenga. Ibene data, abantu bari bakoraniye, habaho kunyiganyiga kw'isi, habaho gutigita, habaho kunyiganga, maze iminyororo yari baboshe iracikagurika. Imana ishimwe. Abarinzi b'ibohero bagira ubwoba, umwe muri bo agira ubwoba yibaza yuko bano banyororo batorotse, uko umunyororo agutorokanye uca umusubira mu kibanza. Rero bagize ubwoba, ariko ba Paul bagumye ngaho. Bari bazi uri karakoro wariwe, bari bazi yuko ari umunyabubasha, bari bazi ko ari Imana Data iriko irintervena mu kibazo cyawo, kuko niwe batakambiye, niwe babwiye. Bibiliya irambwira yuko ico gihe Imana yarabatabaye, Imana yakuye mu ibohero. Si ivyo gusa, n'uyu musirikare n'umuryango wiwe babona agakiza, agakiza kavyawe n'ubutabazi buzananye mu masengesho. Mwene data, komeza gusenga Imana. Ico kibazo cawe komeza kukibwira Imana. Yaco widodomba gusa, yaco ugira ubwoba gusa, ariko hagarara usenge. Ndibuka amajambo y'Imana dusanga mu gitabo c'Ingoma ya mbere, igice ca 20, uhereye ku murongo wa mbere. N'amakuru tubona igihe abayuda bategwa, igihe ubwami bw'umwami yitwa Yoshafati butegwa. Ku murongo wa 3, Bibiliya imbwira yuko Yoshafati amaze kumva amakuru y'igitero kije, ngo agira ubwoba, ariko acagira umwete wo gusenga. Mbega iyo wumvise amakuru bikubayeko, iyo wumvise yuko bamaze gusinya ikete ryo gukura mu kazi, mbega niyo reaction ugira? Nivyo baraguhagarika umutima wawe, ariko inyuma yo guhagarika umutima haba iki? Ukora iki? Imana ishimwe. Rero kino gihe Yoshafati yaciye, inyuma yuko yagize ubwoba, nyuma yuko habaye uruhagarara mu mutima wiwe, Yoshafati yagize umwete wo gusenga, yagize umwete wo guhamagara Data. Imana ishimwe. Kandi birambwira aca mobiliza ababa Yerusalemu bose n'abayuda, bambara amagunira, batangura kubwira Imana kubijanye n'igitero kije, kubijanye n'ayo mahanga aje kubatera. Bibutsa Imana ivyo yabasezeraniye, ivyo yababwiye. Bibiliya iranyereka ku murongo wa 15, Imana icituma umuhanuzi wayo agenda abwira abayuda n'abayerusalemu n'umwami Yoshafati ngo yaco mutinya, kuko intambara atari yanyu, ariko intambara ni ya jewe Uhoraho. Bene data, gusenga bizana ukuremesha uva ku Mana. Ugusenga bizanana n'ihumure, no guhumurizwa biva ku Mana. Bibiliya irambwira yuko yaciye avuga ati yaco mutinya, yaco muhagarika umutima. Urugamba si urwanyu, ariko mu rugamba n'urwanje. Imana yaciye ifata mu minwe ico kibazo.
ico yabasavye sikigoye, yababwiye ati umviriza rero, shira imbere abaririmbyi mutonde urugamba, mwe mwipresente gusa mu rugamba, nta bindi ndabasavye. Haleluya. Abansi bene data barasubiranyemwo baricana ubwabo, bano bayuda ntibarinze no kugwana, Imana yavyifatiye mu minwe kandi batabara batagwanye. Ku murongo wa 32 birivuga ngo maze igihugu ca Yoshafati kigira umutekano kuko Uhoraho yaragihaye impore. Mwene data, gusenga birazana impore muri ayo masituwasiyo agoye, gusenga birazana impore muri ivyo bihe bikomeye, muri iyo mifunda ikomeye. Imana rero iguha umwete wo gusenga, ugira ubwenge bwo kumenya ubwira ivyawe, ubwira ibikubakiye, ubwira ikibazo cawe. Imana ihabwe icubahiro. Ayandi majambo ndayuka mu gitabo ca Esteri ibice 4, aho tubona imbere yaho umugabo yitwa Morodekayi yanka gufukamira premier ministre yitwa Hamani. Hamani yari umuntu yegereye umwami, yari umuntu ari proche y'umwami Hasuerusi, maze kubwo kudafukamirwa na Morodekayi, Hamani acagomba guhama ubwoko bwose bw'abayuda. Hamani agomba kwica kugira ihonya bwoko ry'ubwoko bw'abayuda, ariko kandi ntiyarazi ubwoko agomba guhonya, ntiyarazi Imana iri mu ruhande rwabo. Acagerageza uburyo bwose, akora ibishoboka byose kugira ngo aje ku munsi mukuru yamaze kwikurako abansi biwe. Ariko bano bagabo bari bazo batakambira, bari bazo bafukamira. Morodekayi n'abandi bayuda bagira ibihe byiza byo gusenga, bongera batuma intumwa kuri Esteri, kuko Esteri nawe yari umuyudakazi. Baramubwira ati burya nta wuzi igituma urahura uyu munsi. Haleluya. Ni kugira ugira ico ukora mu gihe gisa nk'iki. Bariko baramusaba kugira ngo vy'ukuri intervene nk'umwamikazi basangiye ubwoko, ariko nawe ntaco yarashoboye, adashobojwe n'Imana. Imana imuha kurinda, Imana imuha gutinyuka, abwira abayuda kugira bafate iminsi 3 besonzesheje kubwiwe basenge. Nawe nyene arasenga kugira inyuma y'iyo minsi 3 abashe guseruka imbere y'umwami. Nubwo kitari igihe co guseruka imbere y'umwami, Esteri arahitishamwo, ni kimwe ndapfa canke ndakira. Imana ishimwe. Ariko agira ubushizi bw'amanga buzananye mu gusenga, ashobozwa no gusenga. Bibiliya irambwira yuko Esteri yaragiye abwira umwami ikibazo c'abayuda n'ibindi, murazi yuko bahavuye batabagwa. Morodekayi wari yamanikiwe igiti cyo kubambwa ko, wari yarasinyiwe yuko agomba gupfa agafana n'ubwoko bwabo, bano bayuda bahavuye baganza mu nyuma, umwasi wabo abambwa kuri ca giti, ivyiwe birarangira. Bene data, gusenga bifise ubushobozi, gusenga bifise ububasha. Murazi umugabo yitwa Yabesi, mengo ni ngoma ya mbere 4 ku murongo w'9, ngoma ya 2 4 ku murongo w'9, muraza kuraba ayo majambo. Uyu mugabo Yabesi araravye mu buzima bwiwe, arabona ko atamugisha, araravye arabona ko ataburinzi, araravye arabona ko atagukiwe, maze Bibiliya ibwira ngo atakambira Imana ya Isirayeli. Haleluya. Mbega nawe utakambira nde? Amaze utakambira Imana ya Isirayeli, arayisaba umugisha, ayisaba kwagurirwa imbibe, ayisaba kurindwa n'ibindi. Bibiliya ivuga ngo maze Imana imuha ivyo yayisavye. Nawe rero ndagusengera ngo Imana iguhe ico uriko urayisaba canke ugiye kuyisaba. Gira umwete wo kuyibwira, gira umwete wo kwitakambira. Turabona n'umugore yitwa Hana. Hana yarafise ikibazo c'ubugumba. Hana ntabwo yavyara, yarafise mukeba yitwa Penina, yarafise abana, ariko umugabo wabo Elukana akabakunda bose. Ariko hagera igihe Hana, kubera uyu mugore Penina yama mucumita agacumu, yama mubwira amajambo amubabaza, ariko Hana nawe akagira umwete wo gusenga, agira umwete wo kubwira Imana. Hagera igihe kwera umubabaro wo mu mutima, Hana ntiyabagisenga avuga, ariko asenga kubita iminwa. Eli umuherezi, umurongozi wiwe, yategerezwa kumutahura, wategerezwa kumufasha, wategerezwa kumusengera. Abona vy'ukuri umengo uyu mugore n'umunyangeso mbi, abona umengo ni mboregwa, ivyo bintu avuga, ivyo bintu agira, ariko vy'ukuri Hana yari kabwira Imana ikora, yari kabwira Imana yumva, yari kabwira Imana ishoboye. Imana ishimwe. Ariko haragera igihe
umugabo eheruye umuhereza avuga ati genda haguha ico yisavye, genda amubwira amajambo nkayo kumwikura, ariko kubera position yivugiyemo, kubera office abivugiyemo, kubera ari umurongozi kandi ari mu muhamagaro wiwe, Imana irabikora. Gusenga kuraca inzira, gusenga kuratanga uruvyaro, gusenga kurakuraho ubugumba, gusenga kurugurura imiryango. Bene data, nubwo bobona umaze imyaka usenga womenga Imana yawe ntiyumva ntitaye ibyawe, shishikara gusenga ntigugire iherezo, gusenga ntikubora, ugusenga kwawe Imana irakumva. Marayika w'Imana araza arabwira Daniyeli, amaze gusenga arabwira ati umviriza Daniyeli, muntu w'umukundwa cane, uhereye umunsi washiye umutima wo gutahura, amajambo yawe yarumviswe, kandi ayo majambo yawe nyene niyazanye. Mwene data, nigikuri umunsi cwagurutse Imana, nigikuri kurabwira Imana cotuma Imana ivuga ngo ayo majambo yawe nyene niyazanye. Rero ndagutera intege, ushishikare gusenga vyatumye Petero abona ubwiza bw'Imana, gusenga vyuguruye igirere, bumva igicu, bumva ijwi rizanana mu gicu, gusenga vyaratumye abantu bumva Imana kandi banywana n'Imana, gusenga vyatumye Mose mu maso hiwe hacibatsi, abantu bakabona ubwiza bw'Imana buri kuri we, bakabona amavuta y'Imana ari kuri we. Nawe ntugahebe gusenga. Bibiliya irambwira mu gitabo ca Efeso 6 ku murongo wa 18 haba ngo gusenga mukubere maso kandi mukobeje, musengera abera nanje musengere. Gusenga uguteramire, gusenga ukurinde, gusenga ukuzigame, kugira ngo vy'ukuri ukomeze kuba imbere y'inyonga z'Imana. Abitesalonike ba mbere 5 ku murongo wa 11 avuga ngo musenge ubudasiba. Rero gusenga ntabwo dusenga iriya misi bateguye y'amasengesho mu ishengero, ntabwo dusenga nk'aho umengo ni misi mikuru n'ama evenema. Gusenga n'ubuzima. Bibiliya irambwira umugabo yitwa Daniyeli mu gice ca 6, aho Daniyeli yaramaze kuba ari karapimwa no kugeragezwa mu bihe bitandukanye, kugera yaho mugerageza kubijanye n'ivyizegwa ca n'Imana yiwe. Daniyeli ntiyigeze ahagarika. Bibiliya ivuga ngo amadirisha we yakomeje kuba yuguruye araba Yerusalemu, asenga 3 ku munsi nk'uko vyahora. Rero gusenga bihinduka ubuzima muri wewe. Imana iguhezagire. Ndagomba dufate umwanya muto yo gusenga kugira ngo Imana yongere kuactiva iyi mpwemu yo gusenga muri wewe. Bibiliya ivuga ngo handitswe ngo inzu yanje izokwitwa iyo gusengeramwo. Imana ihabwa icubahiro. Rero reka dufashanye dusenge, Imana ivyure umutwaro wo gusenga, Imana igukangure gusenga, ya majoro wongere kuyarekipera, ya misi yo kwisonzesha wongere kwirekipera, ariko utebane n'umuremyi wawe. Reka dusenga Imana. Mana, ndaguhaye icubahiro, ndagushimiye ubuntu bwawe, ndagushimiye imbabazi zawe, ndagushimiye kwizigwa kwawe, ndagushimiye kuri Alpha kandi uri Omega, uri intango kandi uri iherezo. Uhoraho Mwami Imana, duhezagiye izina ryawe mu izina rya Yesu Kristo. Muri uyu munsi Mwami turisengera kugira ngo wongere kuvyura impwemu yo gusenga muri twebwe, impwemu yo kuganira nawe, impwemu yo gutebana nawe, ababitaye, abavyibagiye, ababibitse. Mana, wongere kubakangurira kubana nawe, wongere kubakangurira kubwira wewe. Kenshi turata umwanya tugata umunwa wacu ubwira abantu ingorane zacu, ariko uduhe kumenya uwo dukwiye gutakambira, uwo dukwiye guhanga amaso, uwo dukwiye kubwira ko ari wewe umuremyi, Data, ubirema, ubikora kandi ukabikomeza. Ndagushimiye Mwami wanje Yesu, bagire neza, ubahindure igicu, ubahindure atmosphere, ubwiza bwe ubagote kandi ubazigame, izina ryawe rikomeze kubahwa Mana ubu n'ibihe byose, mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahezagire, Imana ikomeze kubana namwe, murakoze.